Shalom shalom nshuti bakundwa musanzwe mudukurikirana ku rubuga rwa Hardworker News. Reka nongere ndabaramutse kandi ndabifuriza amahoro y'Imana aho murereye hose. Muri kano kanya dushaka turabire hamwe mu buryo bunyarutse uburyo umuntu ashobora kuba yokoresha shadowswap, ikaba ari échange iri decentralisé yubakiye kuri kwa blockchain. Aho nyene harimwo itandukaniro hagati ya échange iri decentralisé na échange iri centralisé. Échange iri centralisé irashobora gufatira ubutunzi bwawe akarorero Binance umunsi wifuza kuza kurotira bikanka, ariko échange iri decentralisé nta munsi n'umwe uba wifuza ku échange crypto ngo iguhagarike. Niyo mpamvu dushima cane kuzibapartaja kubera yuko murabona core blockchain iri decentralisé, ibikeneye rero ama échange ari decentralisé azoshobora gufata ubutunzi bw'abantu kugira ngo babukoreshe uko bifuza muri liberté yose, nk'uko arico ciyumviro ca Satoshi Nakamoto. Muri kano kanya rero muze kudukurikirana mu buryo bwo kwiga turanyarutsa. Murabizi mwese yuko tumaze kugera ngaha kuri eka tuba dukeneye gushiramwo échange, link ya échange, ariko kugira ngo tuyishiremwo tuza guca hehe? Duca kuri browser. Dufise ekra ya Metamask, iyi page d'accueil isanzwe itandukanye niyo twari dusanzwe duhorana. Murabona yuko ku ruhande rw'iburyo ariho dufitiye ya browser, mu gihe kera ho twarinda guca hejuru kudurinye dutatu kugira ngo tuyironke. Kugira rero bishoboke, reka tubanze turabe ino video, turagenda tubafasha kugira ngo mubitahure. Subscribe. Uca ufyonda kuri browser, umaze gufyonda kuri browser murabizi ko aca kugururira page d'accueil, ariko iyo page d'accueil kugira ngo ushobore kuba woyibona hari ibintu bibiri biba bisabwa. Urashobora guca hejuru kuri nouvelle onglet canke ugaca ngaha kuri plus yo munsi, ugaca utayipinga ukaza kwandika hejuru rero ico wifuza. Tugira twandike shadowswap, hama duhejeje kuyandika turaheza twemeze hano hejuru hasi kw'ibuto ya entrée, aha kuri clavier murayibona. Tumaze kwemeza turarindira vyugurure. Bimaze kugura nta gisigaye aba ari guconnecta. Guconnecta bigenda gute? Ufyonda kuri iryo jambo connect. Umaze gufyonda kuri connect uhitamwo Metamask, hama ugaca urindira bikarodinga. Bimaze kurodinga ukaronda ijambo trade. Trade imaze kuza nta kindi kiba gisigaye nuko uca ubona page yo gutradinga. Page yo gutradinga imaze kurodinga, ugiye gutradinga urabona ko musi haciye duheza shadow, ahantu wandika murahabona, uca wandika amakowa wifuza kuguramwo shadow ugomba guswapinga. Ariko ushobora no gufyonda ngaho kuri mazi uba ushaka kugira ayarimwo yose. Mu gihe utifuza kugira ayarimwo yose uca uselectiona ugafuta, ukaza kwandika ayo wewe wifuza gushiramwo. Je ngira swapping 0,5. Murabe ibitangaza bikoreka hano hantu. Nuko rero munsi baca kwereka balance, hama ugaca uza ngaha kuri swap. Umaze gufyonda kuri swap uraduza ukayikonfirma. Igihe igiciro gihinduka niho uca uza kugira ngo accept price update. Uraca ufyonda confirm, ukayikonfirma. Umaze kuyikonfirma uca urindira bigaharura bivana network uba ufise, hama iyo token utayifisemwo aho handitse ngo add shadow to wallet uca uhafyonda ukayajuta muri wallet yawe. Add token usanzwe uyifisemwo ibintu biba bibaye fresh, aho ukaba uhejeje guswapinga. Mu gihe wifuza gukura ama shadow muri shadow uyagarukana muri core, aha ngira ndahagaruke kandi. Ushaka gukura ama shadow yawe uyakura muri shadow uyazana muri core, ni nkuko ushaka ko hariho n'indi crypto money ngaho kuri shadow. Turabire hamwe ukuntu bigenza. Aha handitse ngo shadow SHDW, aha murabona hariho akamenyetso, niho uza gukora ugiye kuronderayo izindi token.
aha hantu hari akantu ka kopye niho ufyonda ugomba gukopya smart contract. Aho sindahateba cane, twarayize muri testnet, now time turi muri mainnet. Ugaca ugenda ukayikopya muri wallet yawe kuri import token. Nuko rero iyo ushaka kuwuhinduringa back uyakura muri Shdw, urabona ko mfisemwo indwi n'ibice bindi, uca ufyonda ngaha ukandikamwo izo wifuza guswappinga, canke ugafyonda mags mu gihe wifuza guswappinga zose. Hama ukaza urabona ngaha utu tuntu twerekana aka kamenyetso kerekana kuduga kumanuka, niho ushanja iyo wifuza guswappinga imwe mu yindi. Reka turabe kwino video turaheza turabire hamwe ingene naciye ndabikora. Urabona ko naherekanye nuko bica berekana amashado ndaswapinze amakoa yoba arimwo, ariko sivyo ngambiriye. Nca nandika 0,5 hama nce nza munsi nduze kuri confirm swapping ice iharura confirma nyene nka kumwe twari dusanzwe duswapping, cugira close ukugara, hama ukaza muri wallet. Umaze kugaruka muri wallet uca uza kuraba wait. Hano mwese murabona ko kuri wallet muheruka mfiseyo makoa 30 n'ibice indwi. None ubu muri aka kanya nari nswapinze Shdw yariduze 0,5 yanje najanye hariya ndayigarukana, iciye igira agaciro ka koa ikwiye. Sinzi ko aka kantu mwese mwakabonye. Igihe naza guswapinga nari mfiseyo tugaruke gato ndahabereke, nari mfiseyo koa 30 n'ibice 75, ariko maze guswapinga nkashira muri Shdw nkongera nkagaruka, Shdw yari imaze kuduga agaciro, nciye nisanga mfise koa 31. Nuko umuntu yunguka. Hama projet amwe abantu batariko baritwararika bivanye nuko bakunda amakoa cane, ariko koa ni projet a long term, ntawe cavuga ngo izoduga uyu munsi. Aya ma projet rero muze murayaprofita cane. Murabona ko nta ruhombo na rumwe nigeze ngira abantu b'Imana. Gusa rero tuze turabikurikirana kugira ngo tukomeze gutera tuja mbere. Nuko rero ngaha mwese mwahabonye aho nungukiye. Reka tubipfuze rero gukora subscribe kugira ngo ntimuze muhombe ivyigwa bikurikira. Mwakumwe na Hardworker, ndabakunda cane. Bella ciao. Mukomeze gukora subscribe mubwira n'inshuti zanyu yuko tuhigira kuri no YouTube yahabaye ku bwacu, kandi nta n'ikindi kintu dukeneye atari kugira ngo tubahereze ubumenyi, hama ubwo bumenyi namwe muze mubuhereze abana banyu nabo baze bahereze abana babo, duhanuko de generation en generation, kubera ko natwe dufise abagiye batwitangira bakatwigisha. Bye bye, Imana ikomeze kubahezagira. Ushaka link ya Shdw urashaka kuyitora ngaho muri commentaires. Ufise ico ushikiriza n'ikibazo ufise muratwandikira munsi muri commentaires, turaheza tubishure muri bwa rukundo, muri bwa bumwe. Umunsi mwiza.